Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Inyubakwa z'akarorero mu burere butandukanye bw'igihugu zirabandanya kwiyubakirwa n'abene gihugu ubwabo, na cyane cyane ko bamaze gutahura ko iterambere rirama riva ku mwene gihugu rikongera rikamugarukako. Vyongeye baramaze gutahura ko intahe yo kwikukira abarundi baronse bategerezwa kuyiteramira no kuyishigikiza ibikorwa vy'iterambere rusangi nk'uko se barundi yama yabibasavye uko bukeye uko bwije. Mu kiganiro ku kivi cyo kuno muhingamo tubashikana rero mu ntara za Muyinga, Kayanza na Ngozi, aho nyine icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yuguruye icese inyubakwa zitandukanye mu ntumbero y'ihimbazwa ry'imyaka 55 irangiye igihugu cacu c'u Burundi cikukiye. Turaja kubashikiriza n'ibindi bikorwa bijanye n'iterambere nyine icubahiro umukuru w'igihugu yaranguriye muri izo ntara zo mu buraruko bw'igihugu muri izo ndwi twaraye dusozereye. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 8 mu Kakaro uyu mwaka w'2017 nyine icubahiro umukuru w'igihugu yari mu ntara ya Muyinga. Muri komine ya Gasogwe yaruguriye icese isoko rya kijambere muri zone ya Bwasare. Uwo mugambi ukaba waranguwe ku nguvu z'abene gihugu ubwabo bafashwe mu mugongo n'ibiro bya nyine icubahiro umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu akaba yararonsa akaryo ko kugenzura iryo soko yirabira ibidandazwa bitandukanye bihadandarizwa mu tuzu tugera ku 55 tuyigize. Akaba yasavye abadandaza bo muri iryo soko n'abadandaza bose muri rusangi ko bodandaza ibidandazwa bidasangiye ubwoko kugira ngo bashobore gushoreranira buzuzanye maze batezanye imbere. Muri komine ya Giteranyi muri yo ntara nyene ya Muyinga, inyubakwa yahariwe ihimbazwa ry'imyaka 55 irangiye igihugu cacu c'u Burundi cikukiye yuguruwe icese na nyine icubahiro umukuru w'igihugu n'ibitaro by'akarere k'ubuvuzi ka Giteranyi biheruka gusubirwamwo. Umugambi waranguwe n'ivyo bitaro bifashwe mu mugongo n'ibiro bya nyine icubahiro umukuru w'igihugu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaragenzuye izo nyubakwa z'ivyo bitaro ziteye igomwe zigizwe n'ibisata bitari bike nk'isuzumiro, aho bakirira indembe, aho bagurira imiti n'ibindi. Uwundi mugambi winjiwe icese mu ntara ya Muyinga mu ntumbero y'ihimbazwa ry'imyaka 50 irangiye Uburundi bwikukiye ni kibuga c'umupira w'amaguru ca kijambere citwa Umuco cubatswe ku mugwa mukuru w'iyo ntara, naco nyene kikaba ciyubakiwe n'abene gihugu b'Imuyinga bafashwe mu mugongo na nyine icubahiro umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza ku muhingamo wo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 8 mu Kakaro akaba rero ariho yacacura igitambara, ikimenyetso cerekana ko ico kibuga c'akarorero cinjiwe icese. Ahejeje kugura icese ico kibuga, abene gihugu b'intara ya Muyinga baserukiwe na buramatari w'iyo ntara bakaba baciye bagabira inka zibiri nyene icubahiro umukuru w'igihugu mu ntumbero yo kumushimira ku kugene adahengeshanya kubatera intege mu guteza imbere iyo ntara yabo.
ico kibuga nyene cari gihejeje kugurwa icese na nyine ucubahiro umukuru w'igihugu, kikaba arico caciye kibera ko urukino rwa nyuma rw'ihiganwa ryitiriwe igikombe c'umukuru w'igihugu, urukino rwahuje umugwi Le Messager Ngozi hamwe rero n'umugwi Olympique Star wo ngaho nyene i Muyinga. Urwo rukino rero rukaba rwari rwitabwe n'abarorezi isinzi bari baje bava mu burere butandukanye bw'igihugu. Iruhande ya nyine icubahiro mukuru w'igihugu hari kandi n'abandi banyecubahiro nk'umukuru w'inama nkenguzamateka, umuhuza w'abarundi n'abandi. Urwo rukino rero rukaba rwarangiye ku nzinzi y'umugwi Olympique Star y'Imuyinga ku bitsindo 2-1 c'umugwi Le Messager Ngozi. Igikombe citiriwe umukuru w'igihugu umwaka w'2017 rero kikaba catahukanye umugwi Olympique Star w'Imuyinga. Kuri uyu wa mbere naho igerekezo rya 10 mu Kakaro uyu mwaka w'2017 intara za Kayanza na Ngozi nizo zari ziramutse zigendegwa na nyine icubahiro umukuru w'igihugu mu ntumbero yo kwinjira icese inyubakwa ziyubakiwe n'abenegihugu ubwabo mu ntumbero yo gushigikiza ibikorwa vy'iterambere rusangi intahe yo kwikukira igihugu cacu c'u Burundi caronse. Muri komine ya Muhanga mu ntara ya Kayanza rero nyine icubahiro umukuru w'igihugu yaruguye icese ishure ryisumbuye ry'imyuga rya Kibimba rigizwe n'ibirasi 9 byo kwigiramwo, ibirasi 3 byateguriwe ibikorwa byo kwimenyerezamwo imyuga, ibiro by'umuyobozi n'izindi nyubakwa zagenewe ibindi bikorwa. Iryo shure rero rikaba ryiyubakiwe n'abenegihugu ubwabo biciye mu bikorwa rusangi, ibiro bya nyine icubahiro umukuru w'igihugu bikaba byabaterereye amabati, ivyuma n'isima. Bakaba rero bategekanya ko iryo shure ryotangurana n'umwaka w'ishure wimirije mu kwezi kw'icenda, rikazokwakira abanyeshure batazoba baronse amahigwe yo gutora ikibazo cyo mu mwaka w'icenda w'ishure nshingiro bagera ku 200 mu bisata bitandukanye nk'ibijanye n'ubuhinga bwa none informatique, ibijanye no gukora amazi ari byo bita plomberie n'ivyo guteranya ivyuma ari byo soudure. Iryo shure rikaba rifise umuyaga nkuba n'amazi meza, ibyashimishije nyine icubahiro umukuru w'igihugu. Irabire turagukeje Nkurunziza, turagukeje Nkurunziza, turagukeje Nkurunziza, twiteka urabikwiye, turagukeje Nkurunziza, turagukeje. Mu ntara ya Ngozi naho nyine icubahiro umukuru w'igihugu yaruguruye icese inyubakwa ya zone Mubuga muri komine ya Ngozi. Ahejeje gucacura igitambara ivyerekana ko yuguruye icese iyo nyubakwa, yaciye ayigenzura. Iyo nyubakwa rero ikaba igizwe n'ibiro by'umukuru wa zone Mubuga, naho ibisata bitandukanye vya zone bizokorera, agasandugu ko kuziganya no kuguranana, ibiro vya poste y'igipolisi hamwe rero n'ahazobera amanama. Tubibutse ko izo nyubakwa zose ziriko zirinjigwa mu burere butandukanye bw'igihugu ari mu ntumbero yihimbazwa ry'imyaka 55 irangiye igihugu cacu c'u Burundi cikuye ko abakoroni. Independence,
abazungu bataraza abarundi bari basangiye imico bari bafatanye munda bayoboka umwe mumwe abarundi barahinda ekeberetse ibikorwa bagahana inka bagahana n'abageni baratabarana mu byago bagakezanya mu byiza bagahuza bahuranye n'abahukanye bukeye abazungu baraza baducura bufuni na buhoro ikimoko kiramoka amacakubiri arabica biracika kandi aribo bayabivye independence naye yakwikukira nidusamare barundi yavuye kure independence naye yakwikukira nidusamare barundi yavuye kure. Avuye aho muri komine ya Ngozi nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaciye yerekeza muri komine ya Gashikanwa ku musozi wa Rutanga, aho naho akaba yatanze imfashanyo igizwe n'umuceri ku miryango irenga 660 ifise amikoro make yo mu makomine ya Gashikanwa na Nyamurenza mu ntumbero yo kubashigikira kubera bahuye n'ivyago biturutse kwihindagurika ry'ibihe. Bene kuronswa iyo mfashanyo bagakengurukira cyane Sebarundi. Nta kuntu umuntu yo mushimira Imana nizo muhezagira yongere muhumugisha gushika ku muhero w'isi tukirambanye hamwe nawe. Turasimiye umukuru w'igihugu nyene cyubahiro aragahora guca ahubwo neza bundera kamara tugarukira k'imyaka yose kuko nta kindi kintu natwe twomushimira umuvyeyi wacu nyene cyubahiro ahubwo aragahora ku ngoma aratugarukiye amazi yasesa inkombe turajya tukaryama aragahora harakamara tugarukirako. Ndashima gose cyane azahore gutya aze yame yibuka n'abamugaye batakibasha kurima. Mu bijanye n'ibikorwa by'iterambere rusangi naho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarishikiye ariko harubakwa inyubakwa zitandukanye aho yifatikanije n'abenegihugu mu kwiyubakira bene izo nyubakwa rusangi nko ku musozi wa Vyegwa muri komine ya Mumba ku magenekezo ya ndwi na 11 yarifatikanije n'abenegihugu mu kwiyubakira isoko rya kijambere. Iryo soko rikaba rizoba rigizwe n'utuzu tw'idandarizo 248 hamwe n'ibibanda bibiri. Isoko ritegekanya kwinjirwa icese mu nyubakwa zahariwe imyaka 55 igihugu cacu c'u Burundi kimaze cikukiye. Twibuke ko twikukiye atavyo kwizerinze watawusoza abo twubakira watawuzotuzanira amahoro atari twebwe nyene bene Burundi rero dufatane munda tugira urunani rw'intamenwa atanu mavuyemo yabo mututsi y'abanutwa muze twubake igihugu cyacu tsimbataza amahoro tuje hamwe tsimbataza amahoro twubake igihugu cyacu nta munyamahanga zo kitwubakira tuje hamwe tsimbataza amahoro twubake igihugu cyacu nta munyamahanga zo kitwubakira. Ku musozi Hayiro muri iyo komine nyene ya Mumba nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarifatikanije n'abenegihugu bo kuri iyo musozi mu gucanga isima yo gusiga amasomero y'ishure ryiza cane yubatswe n'amatafari meza cane ahingurwa n'ishiramwe Sobrit ryo mu Vyegwa. Mu
gisata c'iterambere biciye mu gutsimbataza uburimyi bwa kijambere naho nyene icubahiro umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe ku munsi wa gatanu bazindukiye ku musozi Irutanga komine Gashikanwa intara ya Ngozi mu gikorwa cyo gusarura ibigori ibiraya n'ingano biri mu mirima iteye kuri uyo musozi. Imbere yo gusoroma iyo mirima nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba rero yabanje gusengera umwimbu wabonetse mu gihugu cyose c'u Burundi. Tugushimiye kandi yuko mu gutanguza kino gikorwa ari guteragira twarasenze dushira imbuto zose mu biganza vyawe kugira ngo zimezwe nawe zikuze nawe zizamishwe nawe. None rabo n'umunsi Imana yacu turarengutse imbere yawe tunezere duhimbawe kubwo mwimbu waduhaye mwino menshi. Uwo mwimbu rero tushize mu biganza vyawe uzubere umugisha n'umuhezagiro ubwami bwawe. Reka bazoyifungura ko bose baze baguhindukire bakumenya bagukorekane gumeko kandi Imana yacu uyu mwimbu turonse uwuzuza mu bubasha no bushobozi abazofungura ko bagwaye ingwara baze bakire baze bahindukire bagushimire ibitangaza n'ikomye badukoreye. Turasenye n'imbuto zose turasenye kandi n'umwimbu twaronse mu gihugu cyose cy'u Burundi tubushize mu biganza vyawe ngo binyegu yawe. Mana yacu wuzuze ubushobozi wuzuze umugisha n'umuhezagiro kugira ngo arabarundi cyangwa abanyamahanga bazoyifungura ko bizabere umugisha bizabere umuti uvura ingwara ziri mu mibiri yabo. Turasenye kandi natwe tugiye kubisoroma Mana yacu tubisorome dushima ibitangaza n'ibikomeye badukoreye. Turagushimira ibyakoretse byose tukwiziye ko bizoba icubara kibe cyawe mwisi no mu ijuru ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubigusabye kandi tuvyizeye. Amen. Mu gitabo c'abarebu igice ca 26 guhera ku murongo wa 3 havuga ivyiza bizoba ku Bisirayeli nibumvira Imana. Nimwahora mugendera mu mabwirizwa yanje mukitondera ivyagezwe vyanje mukavyumvira nuko nanje nzogenda mbarekurira imvura mu bihe vyayo n'igihugu kizogenda cimbuka ivyimburo vyacu n'ibiti vyo mu ndimiro bizokwama bitengengere. Igihe canyu cisekura kizorinda gishitsa mwiyimbura ry'inzabibu, iryo yimbura naryo ririnde rishitsa mwiyibiba. Muzokwama mu gahimbo mwibere mu gihugu canyu atankomanzi, kandi nzoha ico gihugu kugira impore. Muzokwiryamira atakibateye akoba, kandi nzoherengeteza ibikoko vy'inkazi, kandi nta nkota izogera mu gihugu canyu. Amen. Mbaya masezerano, mbaya masezerano, iyo twagendera mu vyagezwe vy'Imana, mwahora mugendera mu mabwirizwa yanje, mukitondera ivyagezwe vyanje mukavyumvira.
izogenda mbare kuririmbura mu bihe byayo n'igihugu kizogenda cimbuka. Umuryango wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ukaba warimbuye kandi n'ingano barimiye kuri uyo musozi nyene, mu gihe rero abenshi bari bazi ko ico gitegwa c'ingano kitari gukunda muri yo ntara kama ya Buyenzi. Yamara rero umwimbu ushimishije ukaba warashoboye kuboneka. Tubibutse ko mu misi iheze Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaheruka kugenzura iyo mirima yiwe iteye igomwe kuri uyo mutumba wa Rutanga, zone Ngoma, komine Gashikanwa, intara ya Ngozi, ari kumwe mbere n'umuryango w'abarundi bahungutse bari bamaze imyaka irenga 30 bahunze kubera amakuba igihugu cacu c'u Burundi gihitiyemwo. Abo nabo bakaba barashimiye Sebarundi kubona ko ari umukozi w'akarorero mu guteza imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi, ibitandukanye n'abandi bakuru b'ibihugu bagiye bararongora Burundi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu rero akaba yaboneyeho n'akaryo ko guhimiriza imigwi itandukanye kwijukira kurima kijambere, akanashima rero ko umwimbu w'impeshi wagenze neza cane. Garo twatari gutera hano twabonye ko zisumye umwimbu nizatewe aho barabazitera. Ni cigwa rero twabonye yuko tuzoshobora gutera cyane ingano gusumba n'ibindi bitegwa ko twasanze zibuka cyane. Muri rusange tugiye kuraba umwimbu wifashe neza cyane. Tukivuza yuko rero abarundi nitugire akayabagu, twimbure tuzi neza yuko imbere tokwama dutegura kuziganiriza guteneriza kazoza. Ibu twaronse ubuhinga bwo kubika ibi vyimugwa bitagoranye cyane cyane nk'iby'intete, ibigori, ibiharage, amasaka, ingano, tugerageze kubibika kuko tujye kora ku isi yose no muri Afrika niho bitwegereye hari inzara nyinshi cyane. Ku buryo rero twe twoshimira Imana ko tw'Imana duha ikirere ciza tukadiba dukimbura, bwatumye neza yuko mu karere kose no muri Afrika ibihugu bitari bike byugarijwe n'inzara mu buryo budasanzwe. Tukahamagara abarundi bose kugira ngo uyu mwimbo turonse tubungabunge neza, yabashoboye kuhingura buhingure kugira ngo tubike ko imbere ibiragaga neza yuko byogorana mu gihe tutoba amaso, kuko benshi bazoza kwirondera baze n'amafaranga menshi. Mugabo amafaranga n'ivyo kurya biratandukanye. Ushobora kubisa amafaranga nturonke ivyo kurya, mugabo ufise ivyo kurya ushobora kuronka amafaranga. Tumenye neza yuko rero twoshira imbere gose kubika umwimbu ko tudushike ku gatasi tukibifise dushobora gufungura, amakadi tugashobora kubika n'ibindi bishobora kudufasha muri kazoza. Mugabo tugahamagara n'abene igihugu cyane cyane abagwiza tunga bakwiye kuja hamwe kugira ngo bahigire duhinguro duto dushobora guhingura ibyo turima kugira ngo birambe, dushobora gushora umusesekara kandi ufise agaciro. Kuri uyu wa mbere naho Nyenicubahiro umukuru w'igihugu mu gihe yaratanguje igikorwa cyo guteragira imbuto z'ibiraya, ibiharage, intore n'amashu muri iyo mirima yiwe kuri uyo musozi nyene wa Rutanga, yarasengeye imbuto zose ziriko zirategwa muri inoci mu gihugu cose. Turengutse ubugira kandi kuno kwezi kwindwi mu inoci twahamagariye bene igihugu kwijukira umugambi wo kurima tuvomera. Iyi ni intambuko ya mbere tugeze, kandi turazi neza yuko imbuto zose ziri mu bubasha n'ubushobozi bwawe. Uno munsi rero dufashe zino mbuto mu gishingo cy'abarundi bose bariko barateragira imbuto muri inoci, tuhamagariye kuvomera kugira ngo izi mbuto zose tujye guteragira tujisize mu biganza byawe. Uzimezwe nawe, zizikozwe nawe, zizamishwe nawe, abarundi baze batangazwe no kubona neza ko no muzuba no muci dushobora kwimbura. Izi mbuto tujisize mu biganza byawe mu guteragira nk'abana b'abantu, ukuvomera tuvomera nk'abana b'abantu, ariko gukuza ukweza no kwamishwa n'ukwawe. Rero Mana yacu umwizigirwa twabonye mu bita bidasanzwe, n'ubu turarengwa izi mbuto tudishize mu biganza byawe, turaziteragiye ari ukwamishwa kuza ku kwawe. Tugaruke ngaha twimbura abarundi batanga babonye umwimbo bonetse muci, maze abarundi baze bahindure ingendo, bamenye neza yuko byose bishoboka iyo turi kumwe nawe. Tugushimiye kuri Imana yumva, kuri Imana yishura, tukwiteze ubwizo dukorera, tuzogaru dushime dutanga ishimwe, tugushingire nta bitangaza n'uko badukoreye. Urakoze Mana yacu kumvise gusenga kwacu, tugushimiye gukoreka, tukwizigiye kandi ko bizoba mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye kandi tuvyizeye. Amen. Zakawa amani uliowafanya Wayahudi washindwe kula na kunywa wakati ule. Zakawa amani uliowafanya Wayahudi washindwe kula na
na kunywa wakati ule. Tubibutse kandi ko iruhande y'uwo mugambi w'indimo za kijambere z'ibiterwa biteye igomwe birimiwe kuri uyo musozi wa Rutanga zone Ngoma komine ya Gashikanwa y'intara ya Ngozi nyene icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza asanzwe ahororeye kandi n'ibitungwa bitandukanye nk'inka z'inyambo nziza cane, intama, impene hamwe rero n'ingurube za kijambere. Mu bijanye n'inkino naho tugaruke ku bijanye n'urukino rw'umupira w'amaguru rwabereye kuri stade Rukundo yibuye ku munsi wa gatanu aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yifatikanije n'umugwi Areruya FC asanzwe akinamwo mu rukino rwawuhuje n'umugwi w'abakozi ba leta ba komine ya Ruhororo. Urwo rukino rukaba rwarangiye ku bitsindo 9 vya Areruya FC kuri 2 by'umugwi wa Ruhororo. Muri ivyo bitsindo 9 vya Areruya FC ibitsindo 2 bikavyinjijwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu. Aho akaba hari mishengero y'urutare gibuye muri komine ya Mumba intara ya Ngozi aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yari yasangiye igisabisho n'abakristo bo muri iryo shengero ku munsi w'Imana uheze. Mu ijambo ry'indamutso nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yamenyesheje ko uku kwezi turimwo ari ukwezi kukwikukira kuvuye ku Mana yo mushobora vyose. Nashaka kubatangariza neza ko no kwezi kwindi twinjiyemo kwa rukwezi ko kwikukira kuvuye ku Mana mushobora byose. Hariho kwikukira kw'abana b'abantu mujya munsi mukuru twakoze itariki imwe kuya twita kwikukira kw'abana b'abantu. Imana yadutangaje ko ari umwaka wo kwakira kwikukira kuvuye ku Mana mushobora byose ndicana. Witegure kubona ibitangaza bijanye no kwikukira kuvuye ku Mana muzobona ko gutandukanye n'abana b'abantu. Mu nyigisho yatanze afatiye ku ijambo ry'Imana dusanga mu cete ca mbere Pawulo yandikiye abikorinto yamenyesheje ko inkomezi ziva ku Mana umuntu azironka akivuka. Akaba yasavye abafise inkomezi muri mpwemu gufasha abafise intege nke kugira ngo nabo bashobore gushikira ubwami bw'ijuru. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba kandi yaratanze impanuro zitandukanye ndacane cyane ku bakozi b'Imana. Mu mvugo, mu ngendo, mu ngiro, mu bikorwa tube maso. Ijambo rya Kristo twibare ibi bitsitaza ko bafise imitima idakomeye. Haravugisha ibinyoma. Umukozi w'Imana akoresha ibinyoma kuko intambara zo mu Burundi amaraso agashaka mu mavi. Ukavuga ibintu wowe wikuye mu mutima mu vyiyumviro vyawe bitavuye ku mpwemu uno munsi uyumva n'ibikuja kuko wabwishije imitima idakomeye unaze kubigisha basi imitima yoroshe barakoba katera pastor yabivuze no musenyeri yabivuze ati atako wamaze guhura imitima idakomeye. Imana irazi kwigaragaza ihari umenye ko umugozi w'Imana ubishenge ibigaragazo yimo muga wipime ku munzani ibigaragazo bije no munzani w'Imana ati ntagaze neza mugakiza ndakomeye kakomeze n'abandi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu ati umuntu afise umutima ukomeye ijambo ry'Imana rimuhamagarira gukiza abandi kubera akarorero abana ukwizera ukudatsitaza abandi ukuzuzanya n'ibindi. Akaba rero ari no ngaha turangirije ko kino kiganiro. Olivier Mukunzi nakibateguriye nkongera nkakibashikiriza nkaba ndabipfurije kuroranirwa. Imana nyina amahoro ihezagire Urundi n'abarundi
naho utaha